Ndabahaye kaze muri kino kiganiro, ndabakengurukiye kuba muri ko muragikurikirana. Ndi Cher NIYONIZIGIYE, turi muri rwa rukurikirane rw'inyigisho zitwa Itara. Hanyuma muri iki kiganiro ndaza kwishura ikibazo kivuga kiti mbega ni kuki nk'abakristo nk'abantu b'Imana dukwiye kwitaho ivy'igihugu, ivy'amahanga, kandi tuzi neza yuko hari igihe vyose bizoshira. Nkuko mubizi mu nyigisho zarenganye, mu biganiro vyarenganye, twarabonye ko Yesu Kristo yadutumye gukora igikorwa kimwe mu bigize ico gikorwa no guhindura amahanga. Kibazo rero kiba niki, kubera iki duhindura amahanga kandi n'ubundi amahanga atazokwamaho? Iri jambo rirafise aho riva, kino kibazo kirafise aho kiva. Hari ijambo ryanditswe muri Bibiliya mu cete ca mbere canditswe n'intumwa Petero, igice ca 3 umurongo w'10. Ijambo rivuga ngo ariko umunsi w'Uhoraho, umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho, hakaba n'ukwasana guhambaye, ivy'itanguriro vyose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongorwa. Iri ni ijambo tubona muri Bibiliya. Hariho rero abantu barisoma bagaca bumva ko ibintu bitari ivy'impwemu tudakwiye kubita ku mwanya, kuko n'ubundi bizoruhira kuvaho, Imana izobikuraho. Bagaca bavuga bati kwitaho ubuzima bw'amahanga rero no gutakaza umwanya. Urashobora gufasha igihugu kumera neza wisunze ijambo ry'Imana, ariko ico gihugu ntikizokwamaho. Nabo bantu kumbure uvyigishije bakavyakira, nta kikwemeza yuko urunganwe ruzobakurikira nago ruzoza ruvyubahiriza. Bagaca barangiza bavuga bati ibikorwa vyo kwitaho ubuzima bw'igihugu kenshi bitwara amafaranga menshi. Ayo mafaranga uwo yakoresha mu gikorwa civuga butumwa, mu gikorwa cyo gufasha abantu mu buryo bw'impemu, niho yoza n'umwimbu munini cyane mu bwami bw'Imana. Murabona nk'igihe igihugu kigizama nk'amatora, murazi amafaranga akoreshwa ukuntu angana. Murabona amafaranga akoreshwa mu kubaka amashure, mu guhemba abigisha n'ibindi bikorwa bitandukanye, n'amafaranga menshi. Ivyo ni bikorwa bifasha mu buzima bw'igihugu. Abantu bakavuga bati ibi bintu biravye neza no gusesagura amahera. Abo bantu baraja mu mashure bakiga, ariko bakaruhira gupfa. Ayo mashure arashobora kubakwa, ejo hakaza umuyaga ukayagarura. Kubera ikayo mafaranga ukayagurura. Kubera ikayo mafaranga tutoyajana mu bikorwa vyo kuvuga ubutumwa, kugira ngo isi yose abantu bose bakizwe. Mugabo rero imbere yuko umuntu avuga ati mbega iki cimviro nico canke sico, hariho ibintu bimwe bimwe dukwiye kwiyumvirako. Iyo wiyumviriye gutyo, mu vy'ukuri ubunyuranije n'ingene Yesu yakoze. Yesu yarazuye Lazaro, kandi yarazi neza ko Lazaro azosubira gupfa. Ni kubera iki none Yesu atabiretse ngo avuga ati ko n'ubundi naho no muzura azosubira gupfa, reka ndabireke? Ni kubera iki Yesu yakoze ico gikorwa kandi azi iyo bizoherera? Hariho igihe Yesu yagaburiye abantu bashonje, mbere aranakiza n'abagwayi. Kandi abo bantu yagaburiye yarazi ko bazosubira gusonza. Nabo yakijije yarazi ko bazosubira kugwara, mbere no gupfa bapfe. Murabona yuko ivyo Yesu yakoze harimwe ivyerekeye ubuzima bw'abantu bwa misi yose, harimwe ivyerekeye umubiri. Ntiyakoze kuvy'impwemu gusa ngo nuko vyovyo bizokwamaho, n'ivy'umubiri bibaho bigahera yabihaye agaciro. Ica kabiri, twiyumviriye gutyo twoba duteze umutego bamwe muri twebwe ab'Imana yahaye ingabire zo gutunganya ibikorwa vya hano ku isi, ab'Imana itahamagariye kuba bavuga butumwa, gukora ibikorwa vy'impwemu. Abo twoba tubatesheje gukora igikorwa Imana yabahamagariye. Wanashaka twoba dusuzuguye igikorwa Imana yabahamagariye. Imana ntiyaduhaye ingabire zisa twese. Igihe Imana yahamagara Nehemiya amaze kumva amakuru y'iwabo, maze agaca babara hanyuma agasenga, ntiyamuhamagaye ngo imutume kubwira ubutumwa bari y'Abisirayeli bari hariya, kandi hariho ababukeneye. Ariko yamuhamagaye kugira ngo abinyishe ku kibazo c'ukuntu batari bafise umutekano ukwiye, kuko atagihome cakingira igisagara cyari kihari. Mugabo kiteye igihome ugiye kukiraba uyu munsi ntaco wohabona. Igihome carubatswe kiramara igihe kanaka hanyuma kirabomoka. Ariko Imana yarahamagaye Nehemiya. Rero hariho abantu bahawe ingabire nkazigeza aba Nehemiya. Abo bazokubaka ibihome bitazokwamaho. Ariko Imana irashaka ko bavyubaka, kuko ivyo navyo birafise agaciro mu bwami bwayo, birafise agaciro mu buzima bw'abantu. Icanyuma twovuga kuri ano majambo nuko mu vy'ukuri intumbero yatumye Petero yandika no majambo
ntikwari ukubuza abantu gukora ibikorwa by'amaboko, ntikwari kugira ngo abatera intege zo kwitaho iby'impwemu gusa. Usubiye haruguru gato niho ubona ivyo yariko aravuga mu murongo w'9. Petero yariko yishura abantu bavuga ko Yesu atazogaruka, hanyuma yisunze ivyo yari yavuze cyane cyane mu murongo w'10 yaciye abasaba kubaho mu kugororoka no kubaha Imana. Yesu azogaruka, ntimubone ibintu menga birashimangiye gose ngo nta kizohinduka. Hariho igihe Imana yashinze, n'iryo jambo yariko arabashikiriza ati rero ko tuzi iyo bizoherera, ndabasaba ngo mubeho ubuzima bwo kubaha Imana, ntimubeho mu bugarariji, mugire inyota n'ishaka ryo kubaha Imana. Hanyuma iyo tuvuze kubaha Imana bisigura iki? Bisigura gushira mu ngiro ivyo Imana idusaba, gukora ico Imana yadutegetse, harimwo no guhindura amahanga. Iri jambo urihindukije uza gusanga ahubwo ridutera intege gukora iki gikorwa cyo guhindura amahanga. Turi muri ino si, ntituzi n'igihe tuzoyimaramwo, kandi no mu nyuma yacu ntituzi imyaka izohaca imbere yuko ivyo Imana yavuze byo gushirako iherezo kuri bino bihe turimwo bishika. Igikorwa cacu si ico gushira amaso kuri biriya vya kiriya gihe tutanazi aho kizobera, nivyo kuraba ko ukuntu tubayeho uyu munsi turiko turakora ivyo Imana idushakako. Imana ntibabaje nuko tuzobana amahoro mu ijuru gusa, irashaka ko na hano ku isi tuhaba amahoro. Naho umuntu ashobora kumara imyaka 10, 15, 30, 40 hanyuma agapfa, Imana irashaka ko iyo myaka nyene abayeho ashobora kuyibamwa amahoro. Ego nivyo ibihe bitazoshira byo muri kazoza biguma ari birebire ugereranije n'ibihe byo kubaho turi mu uyu munsi, ariko naho biruko Imana yo iguma ibiha agaciro. Mu cete ca mbere candikiwe intumwa Timoteyo, murongozi Timoteyo canditswe na Paulo, cece ca kabiri ku murongo wa mbere n'uwa kabiri havuga ngo ijya mbere y'ibindi vyose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje twubaha Imana turi nyankamugayo. Gusengera abarongozi b'igihugu ijambo ry'Imana rirabidutegeka, ariko uravye igituma ribidutegeka no kugira ngo tubeho mu mahoro. Imana irashaka ko tubaho neza. Namwe murabizi iyo habaye intambara n'abakora ibikorwa vy'impwemu ntibasubira kubikora, abadapfuye baromoka bagahunga. Iyo habaye amahoro n'ivyo twita ivy'impwemu niho bishoboka, uretse ko Imana itigera ireka gukora ngo nuko abantu bananiranye, ngo nuko abantu bagize amakosa. Ni kubera iki Imana yifuza ko tubaho neza ikabicisha mu gusengera abarongoye igihugu? Ni kubera abarongoye igihugu nibo bafata ingingo zituma igihugu kimera gutya canke kuriya. Kubasengera rero birakenewe kugira ngo Imana ikorane nabo, bashobore kumva ico Imana ishaka, maze mu gufata izo ngingo bacisunge. Murabona kuri no jambo ridusaba gusengera ibintu vya hano, tubeho mu mahoro tukiri bazima turi ngaha. Naho hariho igihe ibintu bizohinduka, ibi turi mu uyu munsi birafise agaciro. Nico gituma Imana ishaka ko dusengera ibihugu vyacu. Yeremiya mu 29 hariho inkuru ivuga ku cete Yeremiya yandikiye abisirayeli bari bajanywe ari nyagano. Ku murongo w'indwi yababariye ngo murondera amahoro n'ukuroranirwa kw'igisagara nabajanyemwe muri nyagano, kandi mu gisengere ku Mana, kuko nicaba amahoro namwe muzoba amahoro. Aha nakoresheje Bibiliya y'icongereza yitwa NIV, ndayishira mu Kirundi. Ronderera amahoro ico gisagara muri bo. Iki gisagara barimo nticari n'ici wabo, bari mu mahanga. Ako bavuga ati ntimwifate nk'abanyamahanga ngo mureke kwitaho ineza y'igisagara murimo, kuko nicaba amahoro namwe muzoba amahoro. Yaravuze ivyo kugisengera, ariko aranongera ko ngo mukironderera amahoro. Murumva ko ibijanye n'ivy'igihugu ntitubisengera gusa, turanasabwa kwitaho kubona igihugu kimerewe neza. None rero bantu b'Imana, hariho ingabire Imana yatanze, kandi izo ngabire irashaka ko zikoreshwa. Zimwe muri zo zikora mu bikorwa vyo mu buryo bw'impwemu, izindi zikora mu ibikorwa bijanye n'ubuzima bw'ibihugu. Kuko igituma igikorwa twakozwe kirafatanya ivy'impwemu n'ivy'ubuzima bwa misi yose bw'abantu, bw'ikibano, bw'igihugu, mbere n'ubw'isi yose. Igituma Imana iraduhaye izo ngabire ni kugira ngo tuzikoreshe. Kutazikoresha ni umugararizo. Ntazogira uwitwaza ngo Imana yavuze ngo byose izobikuraho, ngo ico gituma ataco nakoze.
Imana irashaka ko tukiri bazima naho yoba indwi imwe, naho ukuza kwa Yesu koba gusigaje ukwezi kumwe, muri uku kwezi gusigaye Imana irashaka ko dukoresha ingabire zose twahawe. Abahawe ingabire zijanye n'ibikorwa vy'impwemu bazikoreshe, abahawe ingabire zijanye n'ubuzima bw'igihugu nabo nyene bazikoreshe. None rero igikomeye si ukumenya ukuntu ibintu bizorangira ku mehero w'isi. Washaka hariho n'ivyo Imana itahishuye, kandi kubera uwo mwete wo kurondera kuvyinjiramo cane, hari n'igihe abantu barondera no kuvuga ivyo Imana itavuze, mbere bakazana ibintu vyo gutera abantu ubwoba. Igikomeye no kumenya ico Imana dushaka ko uyu munsi turi ngaha, hanyuma tugaheza tukagikora. Hanyuma kimwe mu vyo dushaka ko twarakibonye nuko ibihugu turimwo bihinduka abigishwa biciye mu bigishwa ba Kristo bari muri vyo. Ariko rero muvyibuke turafise uruhara. Turashobora kuvuga ngo ivy'igihugu reka ntituvyiteho, mugabo nuko kutavyitaho kurafise ingaruka ku buzima bw'igihugu. Igihugu gisa uko tumeze, tubaye abantu basinda bibazwa kimera nk'igihugu c'abasinda bibazwa nyene. Tubaye abantu bakoresha ingabire bahawe kugira ngo kibe umwigisho wa Kristo, kiraba umwigisho wa Kristo. Twarabonye muri kahise ababikoze kandi birashoboka. Satani akorera mu Burundi si mubi cyane kurusha Satani akorera mu bindi bihugu. Nimba abandi barageze aho bahagarika kujyana n'intambara nuko bariko barasesa amaraso, ntaco tumahani wacu binanira kuko Imana ntihinduka n'ububasha bwayo ni bwa bundi. Nimba Imana abandi barashoboye guhagarika karenganyo bisunze ijambo ry'Imana, ntaco tuma natwe bidashoboka kuko Imana yabikoze hariya niyo natwe dufise. Uburundi buraboshwe n'ivyizegwa byinshi bikomoka kuri Satani. Ugwanko n'amacakubiri ni bimwe muri ivyo. Bibiliya nayo iravuga ngo umuntu akunda umubanyi wiwe, ntukarabe izuru ryiwe, ntukarabe yava. Umubanyi wawe afise ikintu akeneye ugishoboye kimufasha. Hari abantu batsindwa mu masentare mu gihugu cacu kubera ikimenyane, kubera batazwi, canke kubera igiturire badafite ico batanga, canke batanze gito. Bibiliya nayo iravuga ngo ntimuze murenganye umukene mu masentare yanyu. Murumva ko hariho ahantu igihugu gikeneye guhindurwa kikamera nk'umwigisho wa Kristo. Muri kino gihugu kwiha ibitari ivyawe ni ikintu coroshe. Umuntu agize ingorane agahunga igihugu, mu mezi make itongo ryiwe abandi baba bagigaruriye kandi bakumva umenga ni ryabo. Hariho ababikora kugira ngo barizigame, nyene ryo niyagaruka bazorimusubize, n'abandi bumva boca barigira iryabo. Iyo umuntu ataye ikintu, abaca bashima Imana ngo irabahaye, bagasaba ngo ntagaruke kukirondera. Bibiliya nayo iti ntukibe, ibitari ivyawe si ivyawe, ntibigigwa ivyawe nuko nyene vyo atahari. Kino gihugu kirimo ingeso y'ububeshi muri rusangi, ariko hari ahantu hamwe tububona mu budandaji. Hari amanyanga yo kudandaza ku rwenge ruri mu ubugunge, abantu bakabesha ibiciro, babonye utabize bagaca baguhenda n'ibindi n'ibindi. Imana nayo iti umunzane ubesha ni gisesema kuhoraho. None rero ntagiye muri birebire cyane, biragaragara yuko nk'abarundi hariho ingeso Satani yadushizemwo biciye mu mico yacu. Imana ishaka ko tuzivamwo, mbere tunafashe n'igihugu kuzivamwo. Ariko nk'uko muvyumva bibanza guhera ku bakristo. Ntidushobora guhindura igihugu tutahindutse. Mwibuka ijambo nigeze kuvuga mu kindi kiganiro, igihugu ntigihindurwa n'ubwinshi bw'amashengero. Amashengero arashobora kuba menshi ariko igihugu kikaguma ari gipagani uko camye. Igihugu ntigihindurwa n'ubwinshi n'ubunini bw'ibikorane biba muri co. Ibikorane birashobora kuba binini ariko ubupagani n'ubube gito bikaguma biri kwa kundi nyene. Igihugu gihindurwa n'abantu bahindutse, maze nabo bagafata iryo hinduka bakarijana ku bandi, bagafasha abandi guhinduka. Hari ukuri twamenye kubera gakiza twaronse. Hari ibintu vyahindutse mu kuntu tubona ibintu, naho tutarahinduka 100%, hari hivyo tutagikora, tutanacubahuka. Kubera Imana yakoze igikorwa cyo kuduhindura. Uyu munsi rero Imana irashaka ko ivyo bintu yadukoreye, ivyo bintu yadutahuje, ivyo bintu yatwigishije, tubijana kugira ngo bihindure igihugu cacu. Abazohindura Uburundi bukaba umwigisho wa Kristo aho butarahinduka ni twebwe turi hano uyu munsi. Ururunganwe rwacu nirutabikora bizotera ingorane, ururunganwe ruzodukurikira kandi tuzobibazwa, kuko ingabire zo kubikora zirahari
igisigaye nukumenya ziriko zikora iki, ziriko zikoreshwa iki. Hariho abantu bahawe ingabire zo kwigisha no gutahuza abantu, abo nibahaguruke bakore bigisha. Ingabire zitandukanye Imana yatanze zikoreshejwe mu ntumbero yo guhindura igihugu ngo kibe umwigishwa, dufashijwe n'Imana, kuko turiko dukora ikintu gihwanye n'ubugombe bwayo. Yamaze kubigaragaza mu ijambo ryayo, nta cotuma Uburundi budahinduka. Ntibihimbaye kwama turiko turidoga tuvuga ibibi. Nimba ari ibintu tudashima, ni twebwe bo kubihindura dushobojwe n'Imana kandi dukoreshejwe nayo. Imana ibahezagire, ndabakengurukira ukuntu mwama mukurikirana zino nyigisho, kandi n'ubu ndabasaba ngo mugire ishaka ryo gushira mu ngiro, mu vyitwararike, mu bikoreshe, mu bisangire n'abandi, kugira ngo dufashe bene data hirya no hino mu gihugu cacu gushitsa rya tegeko Yesu yaduha ryo guhindura amahanga kugira ngo abe abigishwa. Imana ibahezagire.